Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 CNDD-FDD ifashe ubutegetsi hari vyinshi vyagiye biraba muri uno mugambwe, harimwo nko kutumvikana kw'abatwara umugambwe ndetse n'utwara igihugu, hakazamwe kandi kwigaburamwo kabiri k'umugambwe, igice kimwe kigashigikira umugwi kanaka abandi bakayoboka umukuru w'umugambwe abandi bakayoboka umukuru w'igihugu, ndetse ari nawe bivugwa ko bagera baraba nk'abatamvyi bo bakahakwa homi. Igero hatanguye kuvuga ko Hussein Rajab na Petero Nkurunziza batanguye kurabana y'ingwe, harabibajije ko abatama bariko bashira ayo makuru ahabona barabansi ba CNDD-FDD. Abayoboke ba CNDD-FDD bavyamiriye kure babifata nk'ibihuha. Nkurunziza abanyene ubwiwe yahavuye abeshuza bariko bavuga ko adacana uwaka na Hussein Rajab avyita ibinyoma, yahagaze ibururi abeshuza ati: Muterekanye urukundo umwansi azocamwe umwe wese arabana y'ingwe n'uwundi. C'est fini. Nivyo rero bashaka ngo umukuru w'umugambwe ntiyereke umukuru w'igihugu. Mbega umuntu twajanye imyaka 10 turya ubusa. Mbega umuntu yoza kunkunda kurusha umuntu twagenanye imyaka 10 yoba nde? Yamara haci iminsi mike Hussein Rajab abarinjijwe iboro rikuru rya Mpimba bikozwe na Petero Nkurunziza ubwiwe. Ndayishimiye nawe vyagenze ukunyene agashika ku butegetsi hatanguye kunugwanurwa kurabana y'ingwe na Bunyoni, abagumya bangwa n'imbonera kure bavyamirira kure. Mu kwica umurya Ndayishimiye nawe yabeshuje ayo makuru ahagaze Bujumbura mu gikorana ati: ngira nkengurukire umushikiranganje wa mbere yatabariho mba nararushe, none njewe ngenda ku rugamba nawe agasigara arandabira ibiri inyuma akangumiriza ikirindiro. Mu mukomera amashi cane nawe nyene ndazi ko mwamuvuze ko vyinshi, nitubeshanye ubu twaravuze ko atakwiyorobeka. Yamara nawe bwakeye kabiri abarabugojwe mu mabanga yinjizwa iboro bikozwe na Ndayishimiye. Nubu Ndayishimiye aherutse guhagarara Igitega mu gikorana beshuza abanugwanuga ko adacana uwakana ndi kuri yo. Intambirakiza zagiye narwo ngo ko se barunda bivugiye mu masengesho vya bintu vyari ibinyoma. Burya ico twotegera nuko baca umugani mu Kirundi ngo aho imvubu zigwa n'ivyatsi nivyo bihasigarira. Abo bategetsi umugani ubageranya n'imvubu, bisigura ko abategetsi barabanye y'ingwe uko kudacana uwaka kugira ingaruka mbi no kuri twebwe bato bato. Nico gituma rero imvuga kuri zidatamikwa ijambo zikironka ayo makuru y'ibanga ziyashira habona kugira ngo izo mvubu zumve ko bariko barazitwenga zihanure. Uti si ngombwa ngo Ndayishimiye arabana y'ingwe na Reverend Ndikuriyo bazoca baja kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB gutangaza ko bo ubwabo bacana uwaka ko ubucuti bwabo bugeze aho umwansi ashaka. Umugore n'umugabo bonyene bubakanye iyo basuzumye mu ntambuko urashobora gukeka ko icuka atari ciza mbe ndareka abanyepolitike bigaragaza ku karubanda ukabumvira mu mvugo. Uti twebwe abanyarucari dukwiriye kugabanya gutarukira mu kirere impuguke zitubwiye ko imigenderanire mu bihangange iyumba. Burya impuguke nta nzigo zifise kandi ntiziteranya ngo ntizipfa guhubuka mu byo zitangaza. Ni mugihe kandi imigambwe uko ari ibiri ariyo niyo bizwi vy'umwihariko ko imaze kuramutswa iteka ryo gutegeka igihugu c'u Burundi kuva habonetse nayo kwikukira gushika uyu mwanya. Mw'ijambo rimwe dufatiye ku mazina y'imigambwe yiswe nta numwe ahuje intumbero n'uyundi. Mw'izina Opona twumva urunini rugamije iterambere, mu gihe CNDD-FDD twumva inguvu zigamije guharanira demokarasi. Naho imigambwe itandukanye mu mazina, intumbero tubonera mu mazina yayo ziregeranye cyane kandi ni nziza. Umugambwe uharanira demokarasi, iterambere n'uharanira demokarasi yose iharanira ibintu bisa n'inkingi nkuru ibihugu vyubashe vyubakira ko kazoza. Upona yavutse mu myaka y'1958 ushinzwe n'umugabo wa Rudoviko Rwagasore. Abawushinze bari bafitiye ishavu ubutegetsi bwari bumaze imyaka yaba 70 bw'ibitunga ry'igihugu. Bwari ubutegetsi bw'ababirigi. Ni gutyo rero Rwagasore yubatse urunani Uprona kugira ngo basenyure ubutegetsi bw'ivyo bisuma ivyivye itunga ry'u Burundi guhera mu mwaka w'1996.
Rwagasore yabona ko Uburundi bukenye kubera itunga ry'igihugu rije kubaka ikindi gihugu, no kuvuga Ububirigi bw'Iburaya. Urugamba rwo gusenyura ubwo butegetsi UPRONA yararutsinze. Igenekerezo ya mbere mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri ubutegetsi bwa UPRONA bwafashe ivy'igihugu vyose mu ntoke. Harageze ko ryaterambere UPRONA ivuga irishira mu ngiro. CNDD FDD nayo yavutse mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane nk'umuhari w'abaroberi. Abashinze uyo muhari bari bahagaritswe umutima n'ubutegetsi bw'umugambwe UPRONA. Ubwo butegetsi bwari bumaze imyaka irenga 40 bukomeye igice c'abarundi bava mu bwoko bw'abahutu. Uwo muhari wavutse inyuma y'urupfu rw'umuhutu yaheruka gutorerwa kurongora igihugu. Abatanguje ubwa mbere uyo muhari babona ko igihugu kitigeze gitora akayeko kubera ubutegetsi bwa UPRONA bwashize inguvu mu bikorwa vyo kuvangura abene gihugu. CNDD FDD yabona ko demokrasi kuri bose ariyo nzira yohindura isura y'u Burundi. Inyuma y'imyaka 10 UPRONA be n'abaroberi bahanganye mu ntambara yeruye bavuye batera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara. Ni gutyo rero abari nyeshamba bahinduye umwambaro bambara amakositimu n'amakaruvati batangura gutegeka igihugu kwigenekerezo ya 2026 myandagaro umwaka wari w'ibihumbi 2005. Nguko rero uko umugambwe umwe ngo ahemukiye abarundi kuvyo wabemereye. Umunsi ibendera ry'Ababirigi rimanurwa iryo Burundi rikaduzwa, abarundi bose na cane cane urwaruka bariruhukije. Igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri ryafashwe nk'umunsi w'intibagirwa abene Burundi basezereye ko amagorwa bari bamazemwo hafi kinjana. Urwaruka rwari ryakara rurindiranye igishika ngo rwihera kajisha ingene Burundi busayangana. Yamara bene igihugu batanguye gukebwa kuko babona imyaka iheri yindi kaza ntibabone iterambere UPRONA yabemereye. Abarundi bariremesheje bati bizoza ni wa muhindi mushasha utera amabavu. Abarundi batabaye ko UPRONA yabahenze inyuma y'imyaka 4 kwigenekerezo ya 28 mu nyonyo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu. Uyo munsi havuzwe inkuru y'incamugongo y'ihirikwa ry'ingoma y'umwami Ntare wa gatanu bikozwe na Michel Micombero ari intwaza ngabo y'ipete rya kapiteni. Abarundi bamwe babonye ko akaba kabaye abandi bibwira ko hataragera ko bihebura. Inyuma y'imyaka 6 hadutse urwimo rwahoneje indiri z'abantu, nuko abarundi batangura kuvumira rimwe UPRONA nk'igihemu. Erega burya amagorwa ntasiga yandi. Ivyo gwiri ku butegetsi vyacitse umugenzo kuko igenekerezo ya mbere munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu bagiye bumva uwari Colonel Yohani Baptiste Bagaza yahiritse Micombero. Kuva ubwo abenshi batanguye kwidodomba ko kumbe intwaro y'Ababirigi yo yagendeka. Ico gihe naho atamwidegemvyo yagaragara abarundi barabonye impinduka mu iterambere. Bamwe batangura kugarukana icizere abandi bakabona ko nubundi bitazorama. Ntivyatevye ibara risubira kugwa ikugenekerezo ya gatatu kwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi wari Majoro Petero Buyoya atembagaza Bagaza ngo havuga uwo bubezwe. Ikizere caciye gihera mu Barundi bose. Tubibutse ko aba bose batembagazanya ku butegetsi bari bava mu bwoko bumwe bwari ubw'abatutsi bakava mu ntara imwe ya Bururi kandi bagahurikira bose muri wa mugambwe UPRONA. Ikibonekeje kandi ku ntwaro za bose nuko atanumwe yihanganiye gukumira bimwe vyeruye abarundi bava mu bwoko bw'abahutu. Urwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bivuga ko rwibasiye cyane abahutu, hakaba kandi n'abandi bishwe n'ubutegetsi mu bindi bihe na cane baba bitwa incabwenge. Kuva Buyoya ahiritse ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi nta murundi numwe yasubiye kurazwa ishinga n'amahinduka. Mu gihugu cyose yaramarira ubwoba n'amaganya. Abarundi batahuye ko itandukaniro ry'umubirigi n'umurundi ari urukoba gusa no y'ubugome bwari bumwe. Abarundi baratunye buratondera baja gutangara nyuma y'imyaka 6 naho babona ivyo batari bwabone. Umwe Buyoya yarabatangaje ategura amatora nyakuntunga ntiyanatsinda kandi yemera gushiraho intayi ishize. Abarundi baratangaye abisikanije ku murango izuba riva n'umutume Melchior Ndadaye. N'intsinzi bivugwa ko yishimiwe n'abarundi hafi mu moko yose kuko babona Ndadaye nkuje kunga imvune zabo zose. Bwakeye kabiri gusa umwe Ndadaye abarahiritswe mbere abamutembagaje bagira ko baramutemagura. Uburundi buba buraguye mu isanganya. Abarundi bigaburamwo kabiri barabana yingwe barasimbiranira ko inganda zirahona igihugu gicika umusaka. Biravuga ko abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi naho bari bitwa ko bakingiwe bahuye n'umujinya w'imperuko w'abahutu. Byavuzwe ko wa mugambwe UPRONA ari wo bakije iyo muriro.
ningaho rero mu gihugu haciye havuka umuhari w'abaroberi wavuga kugira uca intege ubutegetsi bwa UPRONA kugira ngo udadanura ivyadadaraye. Ngiyo imyaka 10 irigorora igihugu kiyagwamwo amasase imva n'inturuduka. Abahanganye ku rugamba bahavuye bumvikana kwihoza inzira yo guhigana bukware bitura abashinga ntahe. Nuko iyo nzira bahisemwe ibona kugeza igihugu kwirahira ry'umukuru w'igihugu yatoye kugenekerezo ya 2026 Myandagaro umwaka wa 2005. Iyi tariki abarundi atagushidikanya bayiboneyemwo urukiza rudasanzwe. Petero Nkurunziza bamubonye nk'intumwa ya nyuma irungitswe n'uwo mwijuru guhoza Burundi. Umugambwe CNDD-FDD baragaragaje gutesha agaciro akaranda ko gukumirana hagati y'abahutu n'abatutsi, wongera kandi gufasha wongera kumfashanyo z'amakungu mu kubaka igihugu. Nta vyama vyera ngo de rero ubube gito ntibwabuze, ariko abarundi barapfuye kubikenguruka imyaka 4 yakurikiye. Wa mugambwe CNDD-FDD wageze mu mwaka wa 2010 utegura abarundi amatora yuzuyemwo uruhagarara. Abarundi biranka ko batora itiro biyumviriye ko bagira basubire mu kahitiye. Igihugu caracumbagije kirashika yandi matora y'umwaka wa 2015. Wa mukuru w'igihugu babona nk'intumwa abakorera amahano amwe atavugwa. Abo atishe yabagize ibimuga. Nyakuntunga ntiyacagura inshuti zibe bavanye mu ishamba zimwe yarangaje izindi arapfunga abandi arica urabatazwi niyo bahereye. Vyose yabikoze ngo bikunda abandanya ahangamye ku ngoma. Igihugu cacitsemwe ibice araheza yumira ko no mu mwaka wa 2020 ngoba. Kumwe bahoze bagirana muri UPRONA muri za 60, 70 na 80. Nkurunziza yahuye n'umufundi karuhariwe Sitwatwana. Umutima uhagaze giturumbuka ajije gutegura uzosigarana ingaruka z'ikiringo cya gatatu. Amakuru atabesha akavuga ko umutima uhagaritswe n'ishano ryavuye muri Tanzania. Uwasigaranye ibibazo igihugu cace mu mwaka wa 2015 nawe ntaco ngo bimubwiye yibereye mu vyunguka. Ngo kuri ubu igihugu nikigira epfo na ruguru kigeza hatemba, ariko muzomwumva yishongura ko imuhiri wafise amatoni y'ibiribwa asangira n'umuryango wiwe. Umugambi yemerera abarundi n'Uburundi bufise vyose mu mwaka wa 2060. Iki gihe Ndayishimiye yaraharuye neza arabona ko azoba amaze nk'imyaka 20 yaravuye ku butegetsi. Yarapfuye canke ari wa mutama bita Ruhirira. Muti none tuzomubaziki. Urundi buteye imbere twemerewe na UPRONA guhera mu mwaka wa 1962 twarabeshwe, kandi ngo n'Uburundi twemerewe na CNDD-FDD mu mwaka wa 2060 ni kinyoma. Abarundi bobaho bagavye ntibitegura ukiza rw'aba babeshi. Ngo urwaruka turakwiye guhiga inzira zose zoshoboka tukifatira ivy'igihugu mu ntoke. Bisaba ko dusenyera ku mugozi umwe tugashira ubwoba ku ruhande, kuko burya nivyo tutazi muri CNDD-FDD ngo badusumvya ubwoba nk'uko umuhisi Ndadaye ubwo rubuga yabitangaje. Ibi byose rero akaba ari vyaranze ingoma ebyiri zitandukanye zaranze abategetsi b'u Burundi, cyane cyane kuva Uburundi bwikukiye mu mwaka wa 1962. Ni imigambwe ibiri maze gutegeka igihugu, hariho UPRONA ndetse na CNDD-FDD nk'uko twari tubigarutseko. Mu yandi makuru kandi hari ibindi byinshi biriko biravugwa ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu rugendo arimwo mu gihugu ca Ethiopia, n'urugendo rw'akazi, umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyerico Evariste Ndayishimiye urugendo rwe rurabandanya. Yiboneye amahinguriro akomeye nka Soufre Martin na Adama Group uko akora. Mu rugendo rw'akazi ari karagirira mu gihugu ca Ethiopia, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari karagendera amahinguriro atandukanye akomeye mu ntumbero yo kurahura ubwenge no gutsimbataza ubufatanye bikorwa mu vy'iterambere hagati y'u Burundi na Ethiopia. Mu bikorwa biriko biraranga ugo rugendo, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aragendera uruganda rwa Soufre Martin rumenyerewe mu guhingura malt ikoreshwa cyane mu mahinguriro y'ibinyobwa. Ico gikorwa cari kigamije kwiga ingene amahinguriro nkayo yo kubakwa canke agatezwa imbere mu Burundi mu ntumbero yo gushigikira iterambere ry'inganda no kongereza agaciro k'ivyimbugwa vyo mu gihugu. Aho yarari kumwe n'umushikiranganje wa Ethiopia ajejwe amahinguriro. Nkuko ikimenyesha makuru Ethiopian News Agency kivyandika, utumukuru w'igihugu yararonse kandi karyo ko kugendera ihinguriro rya Adama Manufacturing Group, rimwe mu mahinguriro manini muri Ethiopia. Arono yambitswe impuzu z'icubahiro, ahabwa icumu n'inkinzo nk'ikimenyetso c'iteka mu kumukeza kurara rwiwe nk'umukuru w'umuryango umwe bwa Afrika.
washinze iryo hinguriro Dr Abdul Karim Mohamed niwe yamwakira anamushimira ku burongozi bwiwe. Kwigenekerezo y'icenda ntwarante uyu mwaka wa 2026 umukuru w'igihugu Ndayishimiye kandi yitavye ibirori vyo kwibuka isinzi ya Battle of Adawa, aho yunamiye ingabo z'Abanyetiyopiya zasinze Abataliyano mu mwaka wa 1896. Yanashize kandi urugori rw'amashugwe ku cibutso c'izo nsinzi mu rwego rwo guha icubahiro izo ntwari z'ico gihe. Mu yandi makuru kandi ngo umushikiranganje w'ubutungane yasavye ko hosubirwamwo kwiga amadosiye y'abanyororo bari mu iborero rya Ngozi barenze imyaka 50 n'abamaze kumara icakane c'umunyororo baciriwe kugira barekugwe. Aho yagendeye iborero rya Ngozi kwigenekerezo y'umunani ndamukiza uyu mwaka, Alfred Ahingejeje umushikiranganje mu vyajejwe ari mu butungane yasavye urongoye sentare isubiramwe imanza ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera, umushikiriza amanza wa Republika kukiriyo sentare hamwe n'urongoye iborero rikuru rya Ngozi ko bosubiramwo kwiga amadosiye y'abanyororo barenze imyaka 50 n'abamaze gukora icakane c'umunyororo baciriwe kugira ngo batakoze ivyaha vy'agacamutwe bashobore kurekugwa. Aha yagize ati twibone ko mwiborero rikuru rya Ngozi cyane cyane ku ruhande rw'abagabo ari benshi cyane kandi uburyo babayeho buca bumera nk'ubugorana cyane, ariko ikibabaje nuko harimo bafise imyaka 50, hari abatubwiye ko bafise imyaka 70, abandi 66. Yabandanije ati bamwe twumvise ko ari bibazo vy'amatongo kuba bararanduye akarimbi mugabo gacu usanga bamaze imyaka 8 canke 9. Ivyo twabonye ko bidakwiriye kubandanya ko abo bantu bohabwa umwidegemvye bagasubira mu mihani wabo. Yamenyesheje kandi ko azokurikiranira hafi ico gikorwa kuko ngo ntivyifuza ko harekugwa abatategerezwa kurekugwa. Akaba yamenyesheje kandi ko agiye kubandanya agendera amabohero ngaho azosanga abapfungwa bari mu iyo migwi yavuze Ingozi, naho ngo azofata ingingo nk'iyo nkuko amakuru adushikira abivuga. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyone subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigazwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana iba hezagire.